uba abantu urumva bose ni Nelly Nat nga kuri TikTok. Nelly Nat. Okay, Jesus, fine. I don't care. Turi muri 2025. Uza kuvuga Nelly Nat ngo numwicanyi ngo yicisha aba diaspora yicishiki. Jewe nkorana n'aba diaspora. Nkorana n'aba best diaspora bazwi bafise amafaranga. You don't have money. Why you don't have money? You spent your time here on TikTok only for talking rubbish. Rubbish, my dear. You don't have money. Ngo Nelly yarakubujije kuza mu Burundi. Ikibuga c'indege ni nera kiraba. Ninde yakubujije kuza mu Burundi? You don't have money, you don't have paper. Na mapuro mufise. Na mapuro mufise nimushobora guhonyora mu Burundi. Na mapuro. Umuntu wese yananiwe no kuza mu Burundi ngo ni Nelly Nat. Okay. Show us izo mapuro zawe. Show us your documents. Tukugirire fundraising, tukugurire itike. Turabe basi kuzoreka no kuza mu Burundi twakugiriye fundraising. Now Nelly Nat, she's the best, the only one. Mu Burundi, muri diaspora y'abarundi, I'm the best and the only one influencer. Ngaha. Je poste des choses baravyakira bakabikorerako. Niko muravyumva? Ubu tubayeho around the world. Genda mu googling, my dear. Genda mu googling apana kwicarika amatako yanya aho muri ubwo buzimu muri ubwo buzu mutagira aho muba mutagira ivyo mukora mwirigwa 24 hours kuri TikTok mutuka abantu mutuka inzego mutuka igihugu atabindi ngo mbaje muri Red Tabara ubu rero musigaye muje no kuhehe ngo ma Red Tabara hama ngo Nelly Nat none nimushobora kuvuga ikintu mutavuze Nelly wewe wicara ngaho urikwavuga Bevuga ngemba ngo Marco Mix yirigwa ngaha kuri TikTok muramuzi mwebwe twarahuriye last time kuri live ya Haisa yarirukanze parce que nagira ndamusomere ujye Marco Mix ntiyari ari muri mu basanze sheke yari mu basanze sheke ku ntwaro ya Iprona ninda tamuzi n'umunyamusaga ninda tazi amabi yakoze il a violé beaucoup de jeunes filles yononeye ubuzima. Beaucoup de jeunes filles, même dans son pantalon, il ne démarre pas. Kubera iki? Kubera bibi yagiye arakorera ugwaruka. Acarahunga igihugu, abantu gishe mwe murabazi, acarahunga igihugu. Agirirwa Imana ashika muri Swede n'umugore n'abana byaramunaniye ko abana n'umugore n'abana. Ubu yirirwa ritera ibishinge by'amadroge, yirirwa aranwa za cocaine, imogi zozo yazinwera mu Burundi. Ubu rero nta nakazi afise yirirwa TikTok mushaka kuronka ngo ryama gift babaha muronka amahera. My dear, look at me. Even to get time to go in the salon, I can't get time to go in the salon because ndi ku kazi ndiko ndakora. Look, ndiko ndakora raba iki ryatanguye raba jardin ngenisa. Ahaze kuvangiye ni jardin oya si jardin n'uwo mushatsi wawe ku gihimba cirondoka si jardin mushenzi mube mu mamahoro sinkeneye ko muvyura honze naravuze ati umunsi naje nga kuri TikTok ça va chauffer jewe sinzogira ama live ya audio nzogira ama live ya video kujya kwa Instagram ça va chauffer numpamagare abaza bakajya amadeni mu Burundi uyo risharo na madeni yariye mu Burundi je nkamuposta ko yari amadeni y'abandi yavuze ngo n'umunyamerika ngo igipolisi cy'u Burundi ngo nicyo mufunga ngo nikigenda kivugane na Amerika Nibamufunze kubera ama audio yiwe yagiye gusuzugura inzego z'u Burundi. Guys, now turi muri 2025 ni turi 2015 mwaza mukaguma urugwaruka ubu turi kuri réseaux sociaux jewe mfise influence jewe nini ya cyane nga kuri réseaux sociaux iyi influence mfise nzovugira igihugu nzodefanda inzego nzodefanda umugambwe mwiza uri ku butegetsi nzodefanda n'abandi bantu nkuko nama nabikoze fasha ugwaruka naho munazo kubwira ngo Nelly Nat yandiriye ideni naho munazo kubwira ngo Nelly Nat yaratumyaze naho munazo kubwira ngo Nelly Nat yaratwicishije naho munazo kubwira ngo Nelly Nat ngo yadufungishije jewe ndi n'umubana abantu bankoreye ibibi vyinshi ntashobora meme no kuvuga ati ngo ndabafungice parce que iyi nisi bazohura nisi nico gituma jewe ibintu vyiwanje nico gituma izina giwanje rizogora abantu gukuraho sindiko ndapfa Imana iracamfise kububasha parce que irazi ivyo namafasha abantu wowe utanyemera mwebwe
kuri TikTok. Hey, my dear. Aha. Tuzovuga. Bakavuga kuvuga ndababwire jewe nakoreye iradiyo isamirana mu Burundi muri Kagera Tanzania no hehe navugira kuri micro ntumvi abanyagihugu miliyoni 10 nazingahe zumviriza iradiyo jewe naravuga bakanyumviriza sinagwigeze ngwara no mu muhogo nakora misi yose aha kuri TikTok niyo muza jewe Hakizimana 2025 uzi ivyo banutse jewe uro musi niyo wewe tutapambana papa mishenzi na mahera mufise you don't have money to come in Burundi you don't have money na mahera mufise you are poor you don't have money uwo queen nta mahera afise nta mapura afise Diaspora afise document arataha mu Burundi akubaka igihugu miroir genda murabe ingene hubakitse Nyabugete genda murabe Kajaga genda murabe ingene hubakitse n'abakisa ba Diaspora Dubai z'aba Diaspora bubatse zamaramvya genda muri ngene hubatse na mahera mufise ndasubiyemo mwama 24 hours kuri TikTok murafise akazi jewe nabuze rumwe yo kigira live Instagram abafana barandembeje nabuze umwe kuja muri saro guys. You don't have documents, you don't have money, you are poor. Your pocket money is empty. You don't have even anywhere to live, anywhere to sleep. Even to pay your bill in the restaurant, you can't. Because, why? Because you don't have money. You don't have documents to come to invest in our country, in your country. The country which every day uriko wama utuka mishenzi matako kama nani uko kiboko sha munde ke tuzopambana hano nyene uja kuri TikTok tuzotukana ja Instagram you don't have followers ja Facebook tutapambana hari ndafise influence ja kuri Twitter you don't have followers ninda kumviriza TikTok kila muntu wese kwa vyutse afa kuva ku ikauchu afa kuva kuri pampesa kiza kuri TikTok my dear tutapambana hapa igihugu tuzokidefana tuzokivugira muriko muragira nuze coalition yo gutanguza Red Tabara ngaha mwema muri mu biganiro vya Red Tabara ngo bajene baje muri Red Tabara tuzobabuza ntibazobakurikira ivyo mwagize 2015 ivyo mwagize muri abasanze sheke nidukeneye kandi ko mubishobora 2020 wewe queen ni watutse president gute wewe ushaka subire mu ivyo watutse president no sishaka kubisubiramo ko je ndafise ubwenge kandi jewe sishaka kuzana igitutsi watutse president wacu wowe sico cyatumye wana cica kwataka kavuga ati wowe queen urinda utuka president wacu wani wari ku live nabajya basemungu bo mu Rwanda nabajya badumba bo mu Rwanda nabajya bajeskiza wirigwa kugira bagasuku uvuga nabi igihugu ciwacu and now nani mapuru ufise uri kuragira induru ngo Nelly Nat kubije kuza mu Burundi je nakwagirije ko watutse president even now jewe novuga ati kubera kino ega umunyagihugu asanzwe ndafise droit yo gufatisha undi munyagihugu jewe ndafise droit yo gufatisha undi munyagihugu asanzwe arafise droit yo gufatisha undi munyagihugu kuko president nuwi wacu twebwe abanyagihugu tumukunda turi prête yo gusesa amaraso kubera tu defendre president wacu uramaze kumva wewe umuntu akubwira yuko ari prête ko abonye president baje kumwica ko ashobora gutanga ubuzima bwiwe agapfa mugabo agasova president de la République atwara miliyoni 13 n'abarundi baba mu mahanga batwara n'abanyamahanga bakorera mu Burundi abatwara ashobora kubaha 24 heures banse gukora bariko bakora ibitagendeka neza warubizi ende nicuza ngaho besirke wi none nakumenya yuko watutse president nene ukamwambika ibara erega ndagutanga yavuga ati uyu ngibi vyemezo yaratutse president wewe nta mapuru ufise nubeshere Nelly Nat ngo ibiki nta mapuru ufise kandi ndagusubiriyemwo wewe waratutse president
Morning Burundi, Uburundi burakeye.